Numvise n'abaririmbyi kera nkiri umwana nariyumvira yuko no ko umuririmbyi bitabaho ari abantu nyene bavuka Imana yarashizeko ikidodo yuko bazaba baririmbyi. Ufise aba ex bangahe? Nka 20. Abakunzi b'Ikimamara TV turabaramukije aho muba muherereye, turazi yuko muba muri benshi, muba muri ko murakurikirana ibiganiro vyacu. No babwira kuri micro yuko muri kumwe na DJ Bruira, kuri kamera naho muri kumwe na Steve Mix. Tukaba rero navuga yuko uno musi twatembereye yindi impano mu gisagara ca Ngozi, afise impano zigiye zitandukanye. O producer akongera akaba n'umuririmbyi. Turabaramukije rero cane, murameze neza? Natwe turabaramukije, tumeze fresh, tuvuga meza gusa urabizi no nta bintu zakajagari tuba dutuje tu. Ego. Mbega urashobora kwidondora abantu bariko barakurikirana Ikimamara TV? Amazina yanje y'ukuri abavyeyi banyise nitwa Meddyzo, ama nickname mfise menshi, Meddybeat, Meddyzo. Meddybeat usanze muri production, Meddyzo usanze ndiko ndaririmba. Uvuze uriko uraririmba? Meddyzo. Yo Meddybeat. Ya, urumva rero ko ari ibintu bimeze neza cyane. Buri kimwe cyose kirisangije gifite izina. Niko bimeze. Mbega umaze kugera kuyihe ntambwe ku bintu vya production? Hamwe ndiko nini cyane uravye igenda yemazemwo n'ivyo ndiko ndakora, urabona yuko nticaye ndiko ndakora kubera kugeza ubu n'abastari bake canke abaririmbyi bake b'Ingozi ntarakorera umuziki. Kandi ndafise n'amatara menshi ariko araduga ku bwa production yanje. Mbega nta bandi bantu atarabi Ingozi maze gukorera? Benshi ndafise intara nyinshi za Gitega, za Kayanza, benshi bakorera iwanje n'abava mu Cankuzo. Benshi nza numva banantelefone canke nkabona haraje nk'umushitsi nkamubaza tuvuye, nkaca numva avuye mu yindi ntara, nkatangara nkaca numva yuko ivyo ndiko ndakora rero biriko birashika kure. Mbega n'igihe nguvu ushiramo kugira ibintu byabo bimemere neza cyane, kugira n'abandi baririmbyi babandanye bakurikirana ibikorwa byawe kandi babandanye bakurikira ngo bandanye bakorera? Inguvu nkoresha umwanya, kandi iyo benshi basinziriye jewe mba nkanora. Ukora ijoro n'umurango? Oya juste ku murango mba ntuje, bamwe nkawe usinziriye nkaba nkanora. Ni ikihe kintu wovuga umaze gushika ko wovuga gishimishije, uvuga ati kuko iyo utanguye ikintu uvuga ati jewe ni mpaka ngere kuri kijya kintu, kuko umuntu yari karakora ikintu agenda aratera intambwe. We ni ikihe kintu umaze gushika ko uvuga ati kuri uno munsi kiramaze kunshikana ku yindi ntambwe? Akarorero ka hafi ni uko jewe nawe turi kumwe, nibi birashimishije. Kubera wewe nawe ugitangura kuba umu journaliste ntiwari uzi kuzohura na Meddyzo, Meddybeat wamugendeye Ingozi, ariko ku bwa production uraba turicaranye uri kurambaza ibibazo ndakwishura. Mbega ni yihe ndirimbo umaze gukora ikaba hit cyane? Ino biragoye ko indirimbo ushikuyikora ikaba hit. Kiretse kuko umaze gukora nyinshi, muzi umaze gukora hariyo nk'indirimbo yitwa Shan Girl ya Fadrama featuring Niki Pro. Hariyo n'indirimbo yanje yitwa Ndakwifuza. Ziriho ko naho ntazibuka neza. Ni nyinshi. Ni nyinshi kubera zimaze kurenga imwe ziba zibaye nyinshi. Turazi yuko imigeri ibiri, navuga kenshi bakunda kuvuga ngo imigeri ibiri ntitereka. Mbega wewe birakorohera gukora ibintu vya production no kuririmba? Kubera birajanye, urumva uri kurakora production usanzwe uri no muririmbyi biba biryoshe kubera umuziki urabizi. Ni nkuko wovuga aho kabazo, ni nkuko wobaza nk'umuntu asanzwe avuza gitari akaba naririmba ati birakorohera kuvuza gitari uririmba. Inyishu ya mbere yo kwishura ati ni ego. Urumva byose rero birajanye? Birakunda. Murumva rero yuko kabisa akora ibintu bimeze neza cyane, abandanya ateza imbere yo mu ababizi n'abacavuga. Reka rero ndakubaze, mbega ubu producer wabutanguye ryari? Ni kihe kintu catumye uvuga ati jewe reka mbe umu producer? It's a long story, gusa ndashobora kubwira nciye mu ncamake na vya production nabitanguye nari niga mu gice ca gatatu c'umwaka wa nyuma, ni mu mwaka uheze. Ni kuvuga yuko ndamazemo nk'umwaka n'imisi irengako. Hama icabitumye ninjira muri production nuko nari nsanzwe nkunda umuziki cane gose, hama mbona aba producer bari basanzwe bankorera umuziki benshi bariko barava aho nsanzwe ndawukorera,
bica bituma ndawiga kuko kenshi n'abandi muri studio ivyo bakorana arabibona kubera rero nsanzwe mfise n'umuziki mwinshi mu mutwe bica bituma ivyo mfise mu mutwe shaka kubishira ahagaragara nivyo vyaciye bituma niga production. Mbega watanguye uri mu producer cyangwa watanguye kuririmba? Nari ndi umuririmbyi kandi ubu ndacari umuririmbyi. Okay. Watubwiye ibintu byo producer umwaka wabitanguye, mbega kuririmba aho wabitanguye ryari? Nabitanguye niga septième, sinzi imyaka nari mfise. Hari kera? Hari kera yari pre musique ya mbere yabaye ino canja muri 10 ba mbere cyangwa mpurutura no kuba umuririmbyi nciye mbona ndabishobora. Niyo hano watanguye kubona yuko ufise impano zo kuririmba canke warasanze uvyiyumvamwo canke nuko nyene wabaye muri 10 ba mbere muri pre musique? Ubwa mbere numvise n'abaririmbyi kera nkiri umwana nariyumvira yuko no kuba umuririmbyi bitabaho ari abantu nyene bavuka Imana yarashize ikidodo yuko bazaba baririmbyi. Rero nagiye muri pre musique maze kuyumvamo yuko umenga nabishobora gusa sinari si. Wumvise habaye pre musique ucuvuga ati jewe reka ngende nanje numve yuko nabishobora cyangwa wari usanzwe ukora ama repetition? Ishwi nta repetition nakora, nagiye gusa ngiye gutestinga gusa numva yuko ijwi risohoka neza ndarifise candacamo. Rero ncambo wa kane ico gihe muri 10 ba mbere mu gisagara ca Ngozi bica bituma rero ngumako gushika n'ubu. Nivyo bintu navuga vyaguhaye inguvu zo kuba umuririmbyi? Hama rero umuziki naciye nsanga n'igihande kimwe c'ubuzima bwanje, niyo mpamvu nigeze ndawuta. Yego, inyuma yuko ubonye yuko ushoboye vyaciye bigenda gute? Urugendo rw'umuziki waciye rutangura gute? Rwaracumbagiye ndarucumbagiza nkitwaza n'akabando nabo bitaba vyoroshe kugeza n'ubu nyene ndacarimo kandi siniteguye guhagarika. Yego, kugeza iyi saha umaze gushira habona navuga ibikorwa bingahe? Ndafise kubera ubwa mbere twatanguye turi group yitwa Our Voice, turafise indirimbo menga zigera ku ndwi zakorwa na Endomike muri Magic Sound nyene studio nsanzwe nkoreraho. Group yarasambutse cangoma nikorana canongera mba no muririmbyi. Ndafise ubu n'indirimbo zigera kuri 6 za jewe nyene n'ama featuring y'abasore benshi ba Ngozi n'abataraba Ngozi. Ndafise indirimbo nyinshi ubu nyene ndakubwiye tigitigiri niki na ndakubesha. Ufise urumva nyinshi utashobora no kwibuka? Sinona zibuka gusa niyibukije no kwibuka. Ya urashobora kuturirimbira gato kugira abakunzi b'Ikimamara TV bumve impano zawe? Kwe yaravyumva ko wari umusi wiwe kwa nyuma kandi niba utari uwanyuma wari ushira uwanyuma. Umutima wiwe hari ikiniga yaranyandikiye ubutumwa bugufi biboneka ko abivuganya agahinda kenshi kuko yarabibona ko ari karagenda. Yarambwiye ati mugenzi aha kwisi twese turi ingenzi ute wamusenga kandi uzokwa mushimira Imana kuko atakiba Imana yacu itakizi kandi urabizi urupfu ntiruteguza. Yambwiye ati mugenzi wanje nurire ndazi yuko ukunda kurira uransezerera za nshuti zanje kandi uzosifate neza ndabasezeye bye tuzosubira. Mbega uba wubatse canke uba ufise nyene n'umusheri uvuga ati ndiko ndamutegura muri kazoza kugira tubane? Oya sinubatse nta n'umusheri mfise, ndi single nkuko bahora babivuga. Ariko urafise aba ex? Ndabafise. Ufise aba ex bangahe? Nka 20. Mbega ko numva 20 ari benshi muba mwagiye murapfiki nikiye kintu udakunda ko umukobwa agukoreye hamwe wumva uvuga ati uyu muntu kabisa naho mba ndamukunda 100% reka tubihagarike ndamukunde 0%? Umva kera nkikoresha Facebook, ibi vya Facebook cyane bikivumye nakunda kuresha abakobwa. Niyo mpamvu ico gitigiri kitogutangaza wasanga nko mu ntara nk'iwanyu mu Kayanza wasanga afiseyo nk'abakobwa nka 3 dukundana ibujumbura uko mu nyuma rero ntanguye gukura ntanguye kuba serieux. Niyo mpamvu naciye ngenda ndabaheba ko benshi wasanga duhararanya ahubwo atari urukundo ruhari. Niyo mpamvu rero n'ubu sinari nabona umukobwa twohuza neza kankunda nkuko ndabishaka kubera je umukobwa nkunda n'umukobwa dusangira ubuzima. Musangira ubuzima ushatse kutubwira?
okay ni umukobwa nimba no munsi duhuye nambaye nabi aguma abona nyene yuko ndishe akamenya impamvu nambaye nabi apana umwe azoguma yibaza kubera hari abahungu benshi bibeshera jewe rero sinibeshera ngo ejo uzobone nje mu modoka nje gutereta irya ejo uzocubona nje n'ivero canke nje n'amaguru jewe urumva ndakwereka uko ndi dusangiye unyakiriye uko ndi cambona ko uri umuntu twoshoboka aca rero ndagukunda urukundo tukarubamo. Watubwiye yuko uri umuproducer kandi tuzi yuko uri n'umuririmbyi hariho abaririmbyi baba bariko bararabika Imamara TV bashaka yuko bakorera nka music mbega bo gukura he bo gusanga he? Jewe nkorera Ingozi kace Kinyami ya mbere kubera ari Kinyami zibiri kwipave rija kuri prison iryo pave rigeze ko wacubaza ati Studio Magic Sound ikorera hehe wari wese arakoriyanta kuko iri known irazwi cyangwa ukansanga kuri page ndafise page yitwa Meddyzo Nature Voice ndafise na page ya Magic Sound nije ndayikoresha aho sunyandikiye ndashobora kukwishura. Reka tugushimire cyane nigere yuko washoboye kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Ico nababwira nuko kwanza Imamara TV ari TV nziza ikora neza kandi yitanga baze barayikurikirana niyo ndabona irafise vision nyinshi yo guteza imbere abanyamuziki n'abandi butugenegene baze barayikurikirana kenshi kandi apana ivyo guponda iyo kubera ndabiza abantu benshi barishwe no guponda inzigo bazireke ba respect igikorwa umuntu aba yitangiye amen. Mbega nakahe kajambo kanyuma ubwira bariko barakurikirana Imamara TV? Okay, akajambo kanyuma nababwira nuko jewe ndumuproducer afise umutima mwiza sinjyagagurana nkora neza kandi abantu dukorana turumvikana rero abumva bazobonyitura ntibaze bitinye Magic Sound irahari ku bwa bose n'ubuto bafise ijwi rimeze neza arafashwa kubera urazi muri studio ntihaza abantu bose babishoboye twe turafashanya dufise umutima mwiza kandi mwakoze kungendera. Reka natwe tugushimire cyane kuba waduhaye uwo mwanya. Murakoze gose.